reka tuvuge gatonya kuba legend dusanzwe dusenga mu gihugu cyacu Burundi. Hari impari zidasanzwe tugerageje kuraba emission Loliro aheruka gukora ariko aravuga amajambo akomeye kuri Big Fizzo. Nko kuri mwebwe mu bitahura gute, mu byakira gute, kuri mwebwe babimeze gute? Nk'aba legend babiri nka kujya. Buri mengo nyene ari ibintu batahuriza ko kari ntazi. Ari nk'ama defo mbona mwamwe ntashobora kuvuga ngaha kuko jewe ndabubaha sana. Kuri bo? Lolo jera nguri imbombo. Kera nibuka je naba mu Benzi niyo navukiye. So Lolo yaba kuri 88 je naba kuri 915. Misyo sarengaye kuri 9. Yaratuguriye imbombo je ndi muri babana Lolo akaca guha imbombo ya 20. Mimbabazi zawe mama vuta yawe ngukorere nanje ico wamamagari ngukorere nanje ico wamamagari. Nitwa Olivier Niyongabire ndi umuririmbyi wa gospel music. Nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe, j'aime na commentaire, munshigikiye muzoba mushigikirwa c'Imana. Ndabakunda cyane. God bless. Tima wanje shemeza umwami kana kanje muririmbire maso yanje rabijambo. Yup, what's up bakunzi ba Isaac TV. Reka tubaramutse cyane tubabwira ko tubakunda cyane muri gwa rukundo nyene muri bwa bumwe nyene. Reka mandinda bifurize umunsi mwiza bivanye naho umumo wese aherereye ku isi yose. Yup. Turabakunda cyane kandi reka tubanze tubakeze cyane wowe wese uri kurakurikirana ibikorwa bya Isaac TV. Wowe uri ku mwanya nkuko natwe turi ku mwanya. We are on time. Ni MC Ivan Mutima w'Uburundi kuri micro behind camera ni Juma Jokes. Yup. Iyo mutubonye rero ahantu nkaha tuba dufite umutumire bien sûr, tuba dufite umuntu tuzanye hano mu bwami bwa Isaac TV kugira ngo abaraduteramisha tube turamenya byinshi kuriwe. Uyu munsi rero twabazaniye umutumire adasanzwe, umuririmbyi ndetse navuga ko uwo muririmbyi ariko arabica bigacika, umuririmbyi ariko arakorana ingufu ziwe zose kugira ngo ino game ya 2-5-7 ishobore gutera imbere cyane gose. Turaza kumumva ko byinshi turaza kugira ivyo tumubajije kubitwa aba legends bo muri no industry tuvuga wa Big Fizzo, Basadbi n'abandi batandukanye. Ari mihari barimo imeze ukuntu tugomba rero tumvirize kubaririmbyi bagenzi babo mbega bavyakira gute, mbega nabo imishwani yirikiraba hagati yabo, mbega kubaririmbyi nabo bari musi yabo hoba hariho akajambo bashobora guterera muri iyo mihari yabo barimo. Yup, ni umuririmbyi rero musanzwe muzi cyane gose. Reka tubanze tumwakire mu bwami bwa Isaac TV kugira ngo ashobore kutwibwira yongera naturamutse ace rero adutekururira agaseke yatuzaniye. Yup, Isaac TV, we are on time. Ndakuramutsa musaza. Mwaramutse. Urameze neza? Ndashimura mweho. Twe turameze neza cyane. Iyo turi mu bintu nk'ibi twa tumeze neza cyane. Yup, tutaraje kure rero akazina ka ongere wibwire n'abafanzi bawe, abafanzi ba Isaac TV. Tenito banda nkaba ndi umuririmbyi nkongera nkaho motivational speaker. Ndakora ama video ahimiriza abantu gufollowing indoto zabo. Yego cyane. Ni banda mbika wavutse witwa banda cyangwa banda ni izina ry'akazi? Banda ni izina ryanje. En izina ryanje ni banda mu Kirundi. Mugabo mu kazi cyane ndarishiramo iswaga banda. Banda gisobanura iki? Banda ni izina rya sogokuruza wanje. Ni izina rya famille urumva. Yego. Izina rya famille witwa izina rimwe nk'intuze. Nitwa Banda Abdul Akbar. Banda Abdul Akbar. Ariko mu kazi kamisi yose muri game ya music tukuzi ku izina rya Banda. Banda ya. Yup. Gatonya rero Banda ni banda yashoboye kumenyekana mu ndirimbo nyinshi harimo indirimbo Praise yashoboye kwifatira abantu benshi cyane abantu bari mu nkunda. Yup, tutaragira icyo tuvuze rero ku ndirimbo nyinshi ku bikorwa byawe byinshi cyane gose. Ikore mu gahogo basugira ngo abo turi kumwe abari ko baradukurikirana bumve uwo turi kumuhariyo. So please reconnect to a free yeah. Let us be alright. Urazi neza kwa rije gusa shaka. It's all in me now ndifuza. Ni praise yasohotse ku nguvu zidasanzwe kubasha budasanzwe. Twashaka kumenya ijya ndirimbo ikintu washoboye kwibaza ko cyane kugira ngo ushobore kumva yuko
amajambo akomeye nkajya uyashira muri ndirimbo yawe iyo ndirimbo ni inspiration nagize n'umuntu w'umugenzi nayibona ko yakunda umukobwa ama grand frère ujya mukobwa ntiyigeze ashaka ko bakundana kubera ko le type yabona umengo nta nakimwe afise tu vois so je narimba kuri côté ujya mujama kuri Paris mvuga nti please ngira ujya musaza ujya mukobwa nti tube free cyo tumubona muri clip ujya mujama atari je nakinye scene ujya mujama ariyo yaje mu mpera aza adusanga ahantu turiko turaririmba kwa voilà nabaye inspiré niyo histoire umaze gukundana ugahemukirwa simple wapi je sindahemukirwa kweli ariko uramaze guhemukira je sinzi ndi bizarre kenshi wavuze uri bizarre kenshi bavuze ibintu by'urukundo barakunda kuvuga umuhungu abahungu benshi baravuga abakobwa babahemukiye abakobwa bakavuga abahungu babahemukiye mugabo je ngira ndi chance je sindahemukirwa mu rukundo kweri tuko ntarahemukira umuntu mu rukundo à ce que je sache quoi mugabo abantu bampemukira kenshi usanga ari abagenzi ya ego kwira abagenzi nibo bamaze kumemukira mugabo gende buke banda wewe nturahemukirwa mu rukundo nkuko nawe utarahemukira uwundi muntu usaba ex bangahe Alex banje Alex sino bitigiriye mugabo barenga umwe gusa kandi big shout out to them barabana beza le fait que ntarahemukirwa urumva barabana beza sana none bajya ba ex bawe twe tusupoza yuko iyo tuvuze ijambo umu ex n'umuntu mwahoze muri mu rukundo hama mugatandukana c'est-à-dire nimba ataguhemukiye we waramuhemukiye ega imvo zituma abantu barekana canke bahukana simaka mube mwahemukiranye oya hari gihe usanga nyene growth urakura ugasanga ujya muntu urakuze sinzi kuntu kubwira en fait mu buzima hari abantu mukundana kubera ko ijya etape bugeze mu buzima wirenze ijya etape nawe wayirenze ugasanga direction y'umutora muri nord iwe gutwara muri sud hari gihe usanga etape ugeze mu buzima na etape ujya muntu mukundana ageze mu buzima itaba permit kuguma muri kumwe ugasanga tezo gufata inzira yiyo nawe ufati yawe so je kwera aba ex manje niko usanga twahebanye nta mu ex arampemukira jewe nta mu ex araguhemukira mubanze mukubitana ibidaji mu kabari nta mu ex wanje je aramvanga à ce que je sache je nta mu ex n'umwe nduva ngo yamvanze ngo canke twavanganye canke ngo twatukanye je tuvugana fresh kwera nico gitumavuga nti acha kufa iyo numvije histoire z'inkundu z'abantu I'm like wow aba ex wanje bari amazing ego kweri imbere yuko tujya mu mwuga wawe ukuri usanzwe umuririmbyi ariko ndifuza kumenya banda insolite ya mbere yakubaye ko mu buzima utifuza ko izosubira kuba ko ni yayo insolite ya mbere ibibazo bwawe biragoye isa ko ndavyumvira cyane insolite ya mbere narigeze muri première umwaka wa nyuma sinagiye kuri proclamation yakana nabitoye ndavyuka ko nabaye wa kabiri mugabo sinagiye kuri proclamation kandi naratangaye sana kumva ko nabaye wa kabiri sinari nzi ko nabaye no mu wa mbere ya iyo ari insolite j'étais supposé kujayo kugira nyene en fait kuri Cedric Lake barasukuntu abantu baba ba mbere bahamagara ahantu hanini muri salle genre uri mu ba mbere nyene barabona kuri gipro nyene yaramateka genre kuguhamagara imbere bajya abantu bose mugabo je sinaronse iyo chance nakinye insolite unteye kumva no kubaza niveau d'étude ya banda niveau d'étude banda n'umunyeshuri nize lettres qui yari lettres que tu utilises fondamental nize lettres après kwiga lettres ncanja muri Liban niga théologie 5 ans hama murinde Liban igihugu citwa Liban capitale ya Beirut niga théologie 5 ans ubu nkaba ndi ngaha ndacari umunyeshuri ndakunda gusoma ndakunda ya kwa alimenta nyene kwiha nourriture y'ubwenge kwa yeah good banda umuririmbyi w'umurundi kandi abikora neza cyane kandi reka mande ndakubwire felicitation kubikorwa byiza ugumuduha imbere yuko tujya ku ma video nyakuri ya motivation ari nayo yatumye uno mudushobora kugutahamagaza mu bwami bwa Isaac TV kugira ngo tukubaze inspiration yabijya bintu iyo wayikuye reka tubanze tujye umuga wawe wo kuririmba band uno munsi afise album indirimbo zingahe afise album zingahe afise indirimbo zingahe wapi banda nta album afise nta album kweri banda indirimbo yo ya mbere yayisohoye le 1er août 2021 urumva ameza atanu I think indirimbo zitatu kuri YouTube channel yanje
ngaba ndiko ndakora izindi nyinshi ntarasohora nzosora no mwaka nta album ndagira nta na EP ndagira mugabo ndifuza ko un jour nzobigira izimaze kuja habona ni nzinga zitatu na harimo Prince na Swaga yindi niyo ntibuka Jaja na Jaja yeah. Akapera gatunya kuri Swaga. I'm not doing anything to impress. I am just trying to enjoy myself. By Omniswaga. I am so fresh by Omniswaga. Namanezeri way. By Omniswaga. I am so fresh. I think that's enough. Thank you. So banda kubera iki akenshi mu ndirimbo zawe ukunda gukoresha icyongereza cyane? Kibazo ciza. Icyambere nuko ashaka kuba international mu ndoto zanje ndota kuba international gusa ikirundi zo gishiramo nka signature ati gendo murundi cyo nta ndimo nimwe zo kumva ya banda atajambo na rimwe ririmo gikirundi bikunda icya kabiri mvugishije kuri nico kinyorohera kwandika umenga amajambo azana ingoga mugabo gusomba ikirundi mugabo ni defense tu vois cyo gituma mu ndirimbo nzosora après izi zitatu nasohoye nzoshiramo ikirundi cinshi j'essaie kwiyameliora urayibona misi yose ugerageza kuba better and better and better yeah izo ndirimbo zose zifise ama video meza ariko kuri banda utubwiye ko haheze amezi 5 ushitse ariko ibikorwa byanyu turiko turabibona ku ma social media nkuko dusanzwe tumenyereye umuririmbyi abigenza nica ikibazo cyo wowe ufise cyo bagituma impano yawe utayishira ahagaragara kugira ngo abantu bagume bagukurikirana bamenye uwo bakurikirana wariyo je ndashira ahagaragara ndafise Instagram yanje ndi active kuri Instagram yanje ni Abdul Banda Kwatayizi, Facebook yanje Abdul Banda, YouTube channel yanje ni Banda nda posta vraiment ndagerageza ko nshoboye gusa I think ni kubera ko ntari muri monde musical urabibona avant ko subira mu muziki nari maze imyaka myinshi ntari muri monde musical so kugira nsubire ça ko ni adapta donc ama connaissance parce que kugira ubone ibintu ku mahezo ahantu hose il faut ko ufise ama connaissance et tout ça ngo nyene ndakigwana ko tu vuvangiro zoibona kuri internet hose yeah banda yarasohotse igihugu aja muri Liban nibaze yuko ari systeme inshasha peut-être yo bajanye ariko turakeneye kumenya iyo umuntu atembere ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze ogerakeje kuraba ino game yacu ya 257 ugacuraba niyo wahora niyo muziki uri evoriwe cyane of course hari urateye imbere gusa sinari nagiye mu bintu by'umuziki narengiye kwiga gusa ikintu nabonye gihe hari ya Jenize cyane hari kandi nifuza kuzogira inaba umurimbyi akomeye cyane Jean mu karere tuba cyangwa ku isi nuko hari atamurimbyi ashobora concert atari kugira concert itari live bakubwira ngo uba wibye kwa kandi uvyumvira urumva ko nyene ko ari picha nyene umurimbyi araje yashiremo CD ariko araguruka hajya kuri scene nta kintu kimwe akoragira ntabakwemeje en fait so ikintu nize kuri bo nuko live ari I mean si ibintu vyatari mwana numva ngaho abantu bavuga ngo narimbye live ngo ibintu vyatari utegereza kurimba live yanco kintu je nize kuri bo sana kote akazi kuntu bakora umuziki gusa mu Burundi urabona yuko akiriho akanenge ko kuririmbira ku maseda gira rero akajambo kamwe rero ugira nka message wosigira abasanzwe barongoye Amical des Musiciens kugira ngo baze bagira akantu bahinduye parce que twinjiye umwaka mushasha n'ibintu bishasha muri game yacu jewe sinovuga ngo nakanenge cyangwa usakanenge first nikubera ko ntazi gituma barimbuka kuko ndamaze kumva barimvye bamwe bavuga ko bamuteguriye ivya playback bakamuha amahera niho cagenda akabagira live niho tu comprends ce que je veux dire rero donc bivana n'ubushobozi buke bw'abaronde muri iri événement numva sino binjira vraiment ntavyo nzi exactement mugabo je personne cyo tuma navuze personnellement je personnellement no kenera gukora no kenera kugira live je trouve que biratanga respect ça no muna cabona umengo nyene uri sérieux nakazurimo mva kuri banda ma concert yose azokwigira azokora ngaha mu Burundi nitumwitege yuko azorimbira ku masede azobara ama live gusa oya ivyo navyo navutse navuze ko j'aimerais nivyo nipfuza urumva ndipfuza ko un jour umuntu wese azozarabona banda kuri scene azobaza ati ni live ivyo nivyo ni ibintu nipfuza mugabo
ça n'empêche pas que bamuhamagara kuri concert bakamamara ari nkene amahera ya playback no rimba playback nyene of course band mu gihe gito amaze muri no game ya music nga mu Burundi mbega uri kuragerageza kuraba ku ma social media ku ma je sais pas ku ma mu kibano ahantu makartier ugenda uraca ahantu hose ufise abafana ugerageje kuraba ubona ibikorwa vyawe abafanzi baba bavyakira gute barabishima cyane abantu bose bamuye indirimbo ziwanje barazishima sana mbere sigaye mfise n'abantu aba diaspora urumva sigaye mfise n'abantu tusigaye turi abantu aba close friends kuri indirimbo ziwanje bazibonye barazishima tu vois nagize ama connaissance menshi ya vraiment feedback ni nziza kandi birampingoga cyane ngira mfate na kano kanya kubashimira abantu bose barabona indirimbo ziwanje bakansapotinga ku ma YouTube channel ahantu hose thanks so much birampingoga cyane salute to you of course a band mu bantu bagufana na Jendi mo parce que ibikorwa byawe biranyuga cyane please sana please ijya nzoyikugurira zovugana pesa mbere mzee yeah band tuve mu muziki tuje muri mu ma video y'ama motivation usanzwe uri kurakora kandi ariko arigisha abantu benshi reka tufate akarorero gatonya ka video nabonye ndumva yuko iri kiranya inspira cyane uri kuravuga ibintu by'imvubu sinzi ko ducishiza ko gatonya ije video navuga ko ufashingwe n'ingona ukabishira mu mazi hama ukabibwira yuko ukabibwira avala bisigane bishane kwiruka hama ingone gasigingwe ubuzi neza ko ingone za gusigingwe ntibisigura ko ingwe itazi kwiruka oya ingwe irazi kwiruka cyane gusa ntibiri mu rubuga rwayo tu vois le truc urumva ubugize injustice ku ngwe na même chose naco kintu twama dukorera abanyeshuri ku ishuri abanyeshuri basanga taratandukanye hari abanyeshuri usanga afite talent yo journaliste hari umunyeshuri afite talent yo kuba umushimiste urumva hari umunyeshuri afite talent yo kuba mu danseur mu peintre hari umunyeshuri afite talent yo kuba Cristiano Ronaldo ntibazonkiza Saido tu vois ngo kubashira mu ishuri rimwe ukabigisha shimi hamujya afite talent yo kuba ntibazonkiza Saido aronse ubusa ujya wundi afite talent yo kuba umushimiste aronse 10 kacubwira ujya afite talent yo kuba umujoueur nturukijuju umugira injustice kuko bari mu bibuga bita en fait ntibavutse kugira bose bakora akazi kamwe n'abavyeyi bacu baravyendera ko tukiri ngaho nyene ako kantu ndiko ako ka video ka motivation numvumenga hanini nubwo atari cyo kintu wisunze numvumenga hanini nta sano rihari y'ibiriko birabera muri no game ya music hagati ya Sadbi na Fizo n'abaroriro sava ngo umumwe we donc iyo umuntu mushize mu rubuga rutarugwiwe bituma akora uko atokoze mbere yuko tujya kuri abo ba legend tuvuge ibyabo cyangwa tubagereranye nako kantu udushiriyemo woshobora kumbwira mu kirundi ciza rero ico washatse kuvuga impanuro ngaho hantu twokura mu yari muri iyo video impanuro nashatse kubwira cyane cyane abavyeyi cyane abantu bakuriye abana iyo ubonye umwana abuwa nyuma ku ishuri cyane apana kumubwira ko ari kirofa umubwira umwana ko ari kijuju cyangwa ko ari kirofa akurazi ko ari kijuju urumva confidence irahera ngira mu bintu mu legend loli akunda kuvuga avuga ngo triple C connexion cyangwa contact communication na confidence ifo ko wiyemera ibintu byose ukora si muziki gusa mu bintu byose ifo kumva ko ndabizi ifo kumva ko ndabishoboye je ngiye muri studio mbafise confidence ati je ndazi kuririmba mu bintu byose ukora ifo kwiyemera rero umwana ugumubwira ko ari kijuju akurazi ko ari kijuju urumva afise talent yo kuba umujoueur hama akaronka ubusa ku ishuri ukakurumubwira ko ari kijuju nujya mupira ntawe akina abaza genda kijuju umva ntacu nzovamo umubwira umwana wawe ko ataje azovamo umubwira mutoyi wawe ko ataje azovamo kubera ko vyamnaniye ku ishuri si vyiza ni injustice tubikure mu bavyeyi tubishire mu baririmbyi ugerageje kuraba video yawe ugacugerageza no kuraba ubuzima abw'abaririmbyi bacu ngaha mu Burundi hari isano byo bifitaniye niyo video yawe jina sana mbona peut-être ko wayibonye je bon ko nigi nayigira sinariko ndimvira ivyo bintu oya gusa nkawe nk'umushakashatsi waratembereye ufite byinshi ufite mu mutwe ugerageje kuraba iyo video yawe wakoze ivyo bintu byo kumva yuko umuntu agupresence impano yiwe ukamudekuraja ukagira gute ntumbaze mbeka muri game ho nivyo wabihari
of course birahari. nta muntu arakudekuhaja we yuko ibyo urimo atabyishoboye ubivemo amakomantere hirya no hino En fait jewe franchement nta muntu arambwira ko atavyishoboye ahubwo bambwira ko ivyo niko ndakora abantu abarundi badashobora kubikunda tu vois genre barafise ukuntu style bamenyereye baririmba abantu tifo kurimba nka naka kugira ukundwe. And jewe I don't believe in that. Jewe nizera ko kugira ukundwe cyangwa kugira ube special fo gukora ibintu abantu badakora. You know abantu ugiye nk'ahantu bagurisha amatomati faut pas kuzana itomate oya zana ibitunguru wewe utudaniye melange. Voilà jewe faut ko ndabazaniye ikintu abandi bantu badakora. Just show kurimba nka Farious, show kurimba nka Sadbis, show kurimba nka Lolilo na ivyo nshaka. I have a lot of respect for them n'aba legend jewe kuba ndumuririmbyi naraba inspire cyane nabo ubwo sishaka kubabo tu vois sishaka kubabo shaka kuba jewe unique. So abantu bakudekuhaja ni benshi barabaho mugabo nyene kuri ufise intego yiwawe nyene umubandanya nyene. Reka tuvuge gatonya kuba legend dusanzwe dusenga mu gihugu cyacu Burundi. Ndazura umushakashatsi urakurikirana imbuga ngurukana bumenyi. Hari impari zidasanzwe, hari umumvikano muke hagati y'abaririmbyi novuga ko ari batatu tugerageje kuraba emission Lolilo aheruka gukora ariko aravuga amajambo akomeye kuri Big Fizzo. Biboneka neza yuko hoba hariho akantu batari ko barahurizako. Mbega mwebwe nk'abaririmbyi bien sûr mu kicaruka iyo mubonye abantu badukurira babakurira muri music bari mu mishwano itandukanye hakwicara hamwe kugira ngo bayage Jean question bayihereze hagati yabo nko kuri mwebwe mu bitahura gute mu byakira gute kuri mwebwe bayimeze gute? Je personnellement ni birebire kuko giye kuraba nk'abantu babiri aba legend babiri uvuze n'aba legend twakuze tubona urwa kuri twebwe nitubabona nk'aba grand frère gusa tubabona nk'aba oncle nk'aba oncle tubabona nk'aba oncle kuri twebwe si aba grand frère kuko uvuze ngo umuntu naru man je naravye Lolo yarangura imbombo kera nibwa je naba mu Buyenzi niyo navukiye so Lolo yaba kuri 88 je naba kuri 915 misyo sarengaye kuri 9 yaratuguriye imbombo je ndi muri babana Lolilo akaca guha imbombo ya 20 uravyumva so 20 yaragihari voilà kandi misi yose big shout out to him by the way misi yose Lolilo arenganya hano abana duhari yaca tuguriye imbombo rero ziongora sana kuvuga ibintu vya Lolilo ngo yagize neza canke yagize nabi ndumufana wiwe gusa na Farious cyo kimwe ndumufana wiwe vyatari ibintu vyabo kwera ivy'imari byongora kuvyinjiramo gusa ndabipfurije iterambere namba bari mu mpari za oya bon byo kugora kuvyinjiramo bien sûr ariko ugerageje kurabaho ibintu biriko biraja ukaba par exemple nk'abavyeyi bawe bariko barashwana kameme nk'umwana mukuru mu rugo nk'umwana ubona aho ibintu biriko biraja urashobora kuvuga ati mama ziba canke papa ziba urashobora kubivuga no donc urashobora kuvuga ati no uko biri kose iyo bariko barashwana mama na papa je ntibingwa neza ko birande kuhaja voilà birande kuhaja oya ntako tufata nari sinakubwiye ufate kote nawubwiye nka wewe iyo ubonye abantu nk'abagi bariko barashwana bari muri binabiriya kuri wowe uvyakira gute? Je mbona kumengo nyene abantu nk'aba legend babiri nka kujya buri nyene ari ibintu batahuriza ko kari ntazi nka jewe ari nk'amadefo mbona mwawe ntashobora kuvuga ngaha kuko jewe ndabubaha sana kuri bo hari amadefo kuri bo ubona ariko udashobora kuvuga ngaha ndabubaha sana je ndemera ko umuntu agukuriye nade ko nagute hari ibintu ndashobora kumuvugako tu vois gusa jewe ndiga ni nka lesson mbane ko ndaronka kuri bo ashaka kuba iyo bashwanye canke iyo bakoze ikintu ciza ni lesson ati je sinzopfa nkoze iki je nzokora iki yeah reka tumere nk'abarangiza ikiganiro cacu ariko band 2021 kuri band yoba yagenze gute kuri yo? 2021 yagenze neza sana ngira yari imyaka ya mbere pour ne pas dire umwaka wa mbere wari uryoshe mu buzima bwanje kuko ni umwaka wa mbere nakoze ibintu shaka ibintu biva muri jewe apana ibintu biri force oya biva muri jewe narakoze indirimbo you know nararota c'était un rêve gutangura carrière musicale muri 2021 nari fier na jewe cyane kuba naragize clip zitatu ata manager ata sponsor ata muntu umwe ari nyuma yiwanje ni banda kunyene mu mbona jewe nta wundi muntu narigwanye ko ego numwaka wagenze neza cyane yeah banda mbazi ibibazo bitatu bya byo byose wifuza ndakwishura icambere usaba ex bangahe usaba ex bangahe
ndabihevye wakimba je nta mu ex n'umwe mfise c'est vrai uri en couple oya tukiracyari cya mbere ndakubaza icya kabiri icya kabiri ariko entre tas ndi en couple kandi cugirwa kunonderera isoko ugira man nta mu ex mfise kandi sindi en couple ariko ndisabiye gusa nimba hari aho umuziga nyene cyangwe abakunzi ba Isaac TV na liste kuri Isaac TV adafise umukopine bien sûr adafise n'umu ex c'est vrai cyane nyene rega mwe hari ibintu mwamaze kwishiramo yuko kuba umu journaliste imbere ya kamera ari kuba mu maraya ari kugendana n'abakobwa benshi c'est pas dire ça nafise vyu maraya nta n'umu ex ufise bya vrai je nta mu ex mfise ndikumbeshe ndikuri ndazikumbeshe bro ndazikumbeshe ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri que dernière fois warize c'était quand musi wa nyuma Jean uheruka kurira ryari oti uheruka gukorora amosozi ryari la dernière fois musi wa nyuma nimeruka gukora amosozi ani nawe nibuka kwera nawe nibuka ni kera sana mperuka kurira nta myaka 10 ariko vraiment ni kera cyane antuka ni kera ko je mu buzima ibintu bindiza nibiki ndabaye mu journaliste na je ibintu kwiza nibiki icanyuma niye ndoto yawe yibisazi ndoto yanje yibisazi yibisazi nyene yibisazi yibisazi indoto yawe yibisazi genre ya ndoto yavuga ati jewe kweri indoto yanje yamevuga ati un jour nzoshika kuri kino kintu ni yahe kuri wewe mu Burundi nta mashure namwe ahari yo kwigisha umwuga ubumenyesha makuru sava yes wow nizko hari ya hari aho urumva hari ishure umaze kumvamo bigisha journalisme jema n'ubumenyi ngari ama faculté de journalisme ya okay bon ndifuza yuko nzogira maison nini cyane gose iyo maison ikazoba irimo ibintu byinshi bitandukanye harimo n'amashuri yo kwigisha journalisme donc tukinjira au prof tukamenya umujournaliste niki journalisme niki babikora gute babigenza gute kugira ngo umuga wacu wo gutangaza amakuru bro uyu umuga ni woroshe umugura kade cyane kugira ngo tuze twispecialize nyene kuri bamwe kugira ngo dukore nishaka ryinshi cyane indoto yari intéressant sana kandi ndayishimiye zituma ndayikunze kubera ko ushaka kuzana igiringo gishasha kugira nakubwiye ikintu kiri niki d'abord gishasha de uzotuma abandi bana bakura kandi to build legacy mani izo bigufashemo mani amen yego bon akabazo gatonya gusa dusanzwe tumva bakoresha terme ngo ino industry turimo ngo ino industry ya 257 mbega haje bavuze industry hajya industry kubatakizi babashatse kuvuga industry ni nka industry ngira baba sinzi je personnellement sindamenya exactement ico washitse kuvuga ariko uramaze kuvyumva ndamaze kuvyumva sa akunda kumva bavuga ngo muri no industry ya 257 uravyumva none bavuze industry washatse kuvuga nibaze ko washitse kuvuga nyene ihinguriro genre abantu bahingura imiziki urabona abantu bakora imiziki barayihingura ashitse kuvuga genre barayikora imiziki barayihinyanyura voilà ariko nibayihingura industrie ariko muri industrie ni hinguri voilà barakora ikintu bagihingura genre baragikora from nothing parfois barakizana then bakakizona bagitwara kuri marché siko muri industrie ya musique urumva barakora umuziki sivyo bakaca bashaka kuri marché ko umuziki ni business nkujya kubitunguru kujya kuba tomate ndagura tomate ndarangura tomate ziwanje hitwa kuri marché naje ndagenda muri studio ngakora indirimbo yiwanje nkayishira kuri marché ariyo kuri YouTube cyangwa ku streaming platforms urumva hama ikunzwe n'abantu benshi haronka nka duhera dukeye itarakundwa n'abantu nkaguma nkazana ngwana ndondera ko bikunda so ndiko numva industry je umwaka wa 2020 turawinjiyemo wa 2021 wagenze neza kuri band aho twinjiye muri 2020 turacari mu ntango band tumwitege ko ibikorwa ivyahe muri uno mwaka band no mwaka wamiteye ko ibikorwa byinshi cyane icegereje kiri hafi vuba cyane la semaine prochaine zosora indirimbo iryoshe sana nimba atari banga iyo ndirimbo izoza ifise titre ya gute ya titre bazoyibona oya gusa izo ari indirimbo
indefinisa jewe kandi sûr ko izofasha abantu benshi j'en suis sûr umuntu wese azoyumviriza izomukora ku mutima kandi ni style ya mapiano en fait nagerageje kurondera style itambika ya mapiano hama gacha ndirimba amajambo atusha vraiment iri mu ndimbo za mbere vuga ati nanditse neza you know hari bijyo bambaye ngo indimbo za usanga ari mu majambo y'icyongereza iyo ni kirundi 99% 99% d'anglais voilà okay eka yoshe sana gose umuntu wese azoyumviriza ndi sûr ko izomukorako Yep, reka rero tubanze akabazo kanyuma imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu mbega banda n'ivyaho ibintu bitatu bya bimuranga banda arangwa ni iki muri make tumvise banda tumviki ikintu ca mbere kiranga banda n'ubuntu ikintu ca mbere je nubaha cyane kandi ashaka kubandanya ngira mbabera muri ico kintu ubuntu natabe byari byo ubuntu banda n'umuntu afise umu dream chaser afise ikintu afise intego ashaka gushikako yakure cyane c'est destination voilà kandi abigwanira cyane kandi avyizera sana gose ca gatatu nuko banda ari unique nta wundi banda uzohura nawe nta wundi kwera ari unique cyane ibintu byose uzobona kuri we bizoba ari ibintu vyiyisa yego cyane aya pleka rero turangiza ikiganiro cyacu reka tugushimire cyane banda kubona washoboye kutwitaba ubutumire bwa kadano ubwami bwa Isaac TV kugira ngo ubura duteramisha ongera uteramisha n'abafans ba Isaac TV n'abafans ba banda Abdul Akbar Yap, akajambo kanyuma rero mbega ukeneye banda bagushigikire gute bayigenze gute ukoresha imbuga ngurukana bumenyi izahe mbega abafanzi bawe gira ijambo rimwe ubasigiye ongera unasezere n'abakunzi ba Isaac TV bien sûr ijambo d'abord kwanda ndabashimire mwebwe kubona mwantumiye ndashimiye abantu bose basupportinga ndashimiye mu brother Da Vinci twarimba indirimbo nyinshi kandi afasha guhingura guhinyanyura indirimbo barayihinyanyura sivyo amfasha guhinyanyura indirimbo ziwanje brother Da Vinci big shout out to you irashimire brother Intore Gihembe aramfasha sana brother Mbasha shimira abantu benshi ndashimiye Tangi ari abantu benshi bafasha benshi vraiment novuga ngo ndabaheze ndashimiye n'abafanzi bose abafanzi bose baro supporting ngarabye ko ndabashimiye sana gose kandi ndagira nshimire kandi abakunzi ba Isaac TV kuna bari kwara kino kiganiro ndababwira baje kuri YouTube channel yiwanje ariyo banda ni BANDA uko nyene ucumva banda ndagira ama video y'ama motivation yazubafasha cyane gose mu buzima bwiwe bidongira ndafatira umwanya nkagira n'ama recherche zubafasha sana n'indimbo nyinshi ziko ziraza nyinshi muzozikunda for sure yeah banda bon mumbabarire bakunzi ba Isaac TV hari utubazo tumwe tumusanga tupatiko turatakara ku muntu ariko harakabazo bivanye no gusezera iko aragira nce nimvamo kumubaza bon tu vas m'excuser banda na management afise arayifise na management agira ku bantu bafise management ariko akaba atabikorwa biboneka bariko baratwereka hoho kuri band aronse management kunguvu tubona afise ubu aronse management ntumva yuko yokwicaba vraiment no vyica ndifuza cyane kugira management izivyije gukora parce que ndumva amajambo menshi abantu bavuga je personnellement byongerera cyane kandi vraiment no vyica cyane mbwa muri no mwanya ndacyari jenyene kandi nguma nigwana ko man ko nshoboye haje undi muntu dukorana ashaka ko dukora tukumvikana ati nuku no vyica eba ago ndabahaye kari abantu bose bari sayo bashaka gukora base intego vraiment toshika kure cyane yeah yes bakuzi ba Isaac TV turabakunda cyane we are on time nkuko musanzwe mubimenyereye tubazanira abantu benshi batandukanye na cyane muri ya ntumbere yo kuza impano z'abene gihugu impano zo gwaruka impano z'abantu bifuza kuva aho bari bagateza imbere imiryango yabo bagateza imbere n'igihugu cy'u Burundi icyo tubasaba rero imbere ya byose mubanze muje kuri YouTube mugende kuri channel ya banda kugira ngo mubanze mu supporting utarafyenda kuri s'abonner abandafyende kuri s'abonner murayi ibikorwa byiwe basha mu mushigikire atari mwebwe ntiyokora byose abikora kugira ngo abanezereze yongere nawe nyene yiteze imbere muteze imbere atabafise ntaco yokora natwebwe kuri Isaac TV utarafyenda kuri s'abonner agende afyende kuri s'abonner
cyane ugihejeje uca usiga agakomantere utubwira ati Iva courage cyangwa Banda courage ubikora neza ibyo navyo biraduha intege no kumva yuko dufite abantu badukurikirana neza. Yap, we are on time. Turabakunda cyane kuri micro ni MC Ivan mutima wa Burundi, behind camera ni Juma Jokes. Mugira umunsi mwiza, Imana ibazigame kandi ibahe n'ibifaranga byinshi. Isaac TV. Oh.